ariko je no kwica umuntu kubera amafaranga nuko ryabaye ishavu gusa ariko nta muntu no kwica canke ndogeshe kubera amafaranga kuba yarayampaye twari dukundana je namukunda kandi nawe yarankunda gusa cyane nyene agiye cyatumye naje ndavyanka ndamwihakana cyemera ko ntakwiye kuyamuha ndukwijege twari mu rukundo twahanye turi mu rukundo amavyo arashitse nkakwita igihemo mbabarire kuko nanje karagahinda ibaze nk'ubu je mbaye muri iki gisagara inzu ndariha amazi amatara kandi byose nawe urabizi ariko bige bica birashika agahinda nikobora muri ivyo kandi hamwe wo kwihangana je mba nasi ikintu no mukozi urya muhungu naye kugerageza uburyo bwose nkakimukorera ubu ivyabona ko ndabironse tugira twiruke hasi hejuru amafaranga yiwanje ndayaronka yavyanka yavyemera akindagaramye yareka amafaranga yiwanje ndayabone bavuga ngo ubwiza bw'inzoka ntibuyibuza kubifise ubumara. STV, every story matters. Hello bakunzi ba STV muraho mumeze fresh. Je rero je numva imbeho ndabarahi. Ntawoza kumfumbatira. Oya ishwida. So agaklima kweli nakimvura mukanyira ashobora kugwa bidahindutse. Bo kubaronse utwo bafungura midi tubatembe neza mugira akayabagu kuko ari abo bwije amasaha bari mwijoro ari abo bugorovye. So Imana ibafashe ibazigame ijoro ryiza wewe uhiza kugira ikiganiro umenye yuko wandi yakwifurije ijoro ryiza ndaguhe ikaze kuri STV je ni wa musore wanyu wa wundi nyene umwe nyene mukunda kwita ngo papa STV akora byinshi bigiye bitandukanye reje nkunda no kubashimira kuko muradushigikira cyane muradufise umutima uri agoshe muradufise ku mutima natwe turabafise niyo mpamvu dukora cyane kugira ngo tubaryohere kugira ngo muronka twe muyita amasho ariko rero amasho yacu menga bari mutuntu tw'ubwenge ari mutuntu tw'ubwenge turabahanura tukabigisha tugahanura abo ababa bari mu bisanga ariyo mpamvu no mwatwishyiranye n'umukobwa turi babiri toto mbiri ariko attention rero umukobwa ni mwiza cyane ku bantu batabibona ndababwiye gusa ntarusha umusheri wanje ariko ni mwiza uri mwiza ariko nturusha umusheri wanje ariko kandi umengo yashavuye so ndaguha rero ikaze nkongera nka kumenyesha ikiganiro gitumye uyu mwanya twicara ngana uyu mwigeme ni inkuru iryoshe ndabibasubiriye mu kuba twicaranye ngana Baraka ni inkuru iryoshe kuri we no kubafana benshi bakurikiranye inkuru yiwe na kaboso ndaguha ikaze sha Baraka wacu meze neza kuri iminsi 2-3 imeza buke wayi buke rero ndagusigura we ntubizi twicaranye watekereje aho rusaraye Yaboza amahera ukaniga abantu ngo je sanzwe ntekereza handi haje uba wasarishije n'umuriwe n'amajana 5 barabibona yuko je ndumwana atekereza ariko rero uri mwiza urakoze mwiza kandi baba babikubwiye ama commentaire jaru wa commentaire ngo andi we kuvana kubwira unzanira uwo mukobwa we ntiwumva nanjye nzokuniga Baraka uramumenera amarori we wazi aruta amafaranga yanje bamfitiye none umufite hinge gatowe aba bako mu mahumble Baraka umviriza tuvugane reka kwanza kuzura twara ibintu nabi umuntu afise rezo wewe urababaye ndabizi bese je nabazanye STV ranyoye STV zani vyuki so Baraka urazira impamvu turi kumwe je nashaka twiyagire 2-3 kimya hari ico bitwara sha andi je nuko burya mu buzima ni gakinsara mugabo iganiro byanumva byandambiye kubera iki none we ntubizi ibikinzi wowe naraguhamagaye umfashe bivaye n'ikibazo wabonye nari mfise mugabo uca birangira umpemukiye uja gushigikira abandi kandi warabona ko ndi mukuri kumbwira ngo amafaranga ngo umuntu ngo ahaye umuntu bakundana ngo si ngombwa yamusubize hari amafaranga n'ivyo umuntu atosubizwa n'ayandi ubona ko babikuye ko yosubizwa kandi azi nawe ari wowe ubwawe ntihari gushobora kubyihanganira ngo ujye amafaranga uyareka agende kurya niyo mpamvu rero ubu ibiganiro vyane hamwe yenda kubaha naho nta bindi ikintu kimwe je kintu canzanye ngaha niki no munsi nta n'iminota myinshi twicarana jewe Baraka ikintu cyose nibazo kubesha bijya dukura biba biri live nawe uragaruka kubiraba urumva
najewe nagikoreze nkagaruka kukiraba urumva nujya muntu yewe kukiraba n'abafana baragaruka kukiraba ni kuvuga ari ibintu bibaye public bibaye urumva nubwo ubifuta abayibona baba babibonye sivyo shatse kuvuga ati je ndawugize ukuri ndakunda ukuri kandi ndakunda umuntu sinkunda umuntu arenganya uwundi je wopfuma umwe amahera ariko yamwe nzi kumoye apana kucunyishimako ngo yampereye iki wagize iki kandi je yako nojya amahera umuntu kubera ko ngo turi mu rukundo shaka nkeka no pfuma ndamubwira ati nkopesha nkazoriha bukebuke kubera amahera ubesha umuntu mura ugire kumubesha ngo uramukunda ashireko n'umutima ashireko n'amahera yiwe ashireko n'utuguvu twiwe n'ubwenge bwiwe bwose uci umuhemukira muri vyose umwima amahera umwime n'urukundo antukare babaje cyane rero impamvu Baraka turi ngaha banzu twenge kwanza andi umusaza nitwe twenga basi ega uri mwiza Baraka ifuku zura twinga no kange ega cyembere umengo nta narimwe barakubona twenze ndibaza twenga basi rimwe atwe nguhiriwe utari wasaga kuruka mu cyutwenga kashari kana nivyo wenga basi frame ntunadigwa digwa yebagabo we yebagabo okay kumbe wotwenga sasa kintu kinzanye ni iki uyu mwanya tuvugana nimba waruzi ko atacho nagufashije rekana kweka ico je nagufashije impamvu nagusezeye kurya nashatse wewe ugende ujya muhungu abone ko vyaheze turondere inyishu nivyo namwe byatumye ngumba ndabwira ati uzoyagena we inbox muzobiheza je naramurondeye kuri WhatsApp ka boss yaranyemereye ko amahera yafise wayamuhaye ndafise n'amahoji bo tuvugana bisigura ubu rafise rezo yo kumwishyuza uravyumva apana bijya bintu vyawe ngo naraguhaye ata preuve ufise akwihakanye wo mutsinda kuki ariko ubu mfise amahoji wenyene n'amajwi yiwe ndibaza muramuzi n'ijwi avuga yuko amahera vy'ukuri yamuhaye kandi wamukunda cyane ashi wari waranaboze ndibaza urumva mbe yari he urumva tuyicishe mu igane wabukoze wabukoze sazi ikintu gihari ni iki preve ngizi je ndazifise urumva ndazifise kandi ndizera ubu mwishuza bigakunda kumwe yabwira ngo genda kwa polisi no kwande biroroshe ubu rafise ico wotwara gusa usenge ntizifudike akosho zindungikira kabane tumvisha abafana kwanza ivyo yatubwiye kwanza ibintu nabibajije ngibi ngaha brazo vipi umeze neza bro mana ashaka kubaza urazi mana twe turabahungu nyene nta birebire nyuma y'ibintu vya kamera umuntu arafise kuyaga n'undi eske mbwiza ukuri bro nivyo kurajya amahera yarayaguhaye Baraka yarayaguhaye kujya nangana million sense nimba yarayaguhaye kuri ryo mukobwa ashobora kuba yaragukunda nyene kweri nta mukobwa yokora ivyo bintu atagukunda mfumbwira bimeze gute rero neza na neza sasa ngira brega ntaco bitwaye subariyemo kugira abavyumve mve nyishu ni sawa man ni sawa kabisa so je ndashima vraiment mama n'ivyo bintu and urazi iyo abantu bakundanye ego bahana vyinshi birashobora kuba vyarashitse akayama bivanye n'ingene yankunda n'ingene twumvikana ama vraiment naje namukunda vraiment naje naramukunda nubwo vyashitse nyene tukatandukana ariko twarakundana vraiment amera nako yarampaye nyene ivyo n'ibintu bisanzwe yandi kumwa ufata umuntu mukundanye ukamuha amahera ivyo n'ibintu bisanzwe gusa nyene ko tugiye twayana twe tuzi ko tuzovana akagege tuza kwishuzanya gusa nyene namwe nyene abantu nyene acobona ibindi bintu kundi kuntu naje gusa nabwo twari kuvana gusa nyene umva vyarashitse urya nawe ubona bimeze kujya nawe uzi ibindi biri inyuma mwe mutuba muzi gusa nyene nibisanzwe ivyo birashika kuba yarayampaye twari dukundana je namukunda kandi nawe yarankunda gusa cyane nyene agiye cyatumye naje ndavyanka ndamwihakana cyemera ko ntakwiye kuyamuha ndukwijege twari mu rukundo twahanye turi mu rukundo
yambabaje nkanasubiraho kandi kumusaba ikigongwe kaca yigira nk'umuntu umenga ntiyigeze ankunda akibagira ibyo twacanyemo byose nivyo ari kureka kumbabaza kaca umenga nije n'umunyabyaha gusa ukamenga nawe ubwira navuye ari uko twiduhuza cyane nyene reka shandi reka ntiyatari gusa yambabarira ko igihe biba byaraheze gusa nyene n'ibisanzwe ivyo bibaho umvise sasa ahubwo manzu nubikira ayo mahozi uzoba ukoze amaze kuyakurungikira sasa show imeze uko ubu basi urumva ko ufise ico tumuyamwishuza basi ahubwo aho numva ndemye kandi menshi yewe fo kumakado ugo sinkorera ubusa none gashaka ko wanyagirije ngo nimba naraguhemukiye nawe ubu nyene wari wanyisigihemo ncorera rero saza bagira sinkorera ubusa ndagucorere kandi narambuye manzu yinshurize manzu ndayaronke amba vyarashitse nkakwita igihemo umbabarire kuko nanje karagahinda ibaze nk'ubu jembaye muri iki gisagara inzu ndariha amazi amatara kandi byose nawe urabizi iyo arari umuntu arariha ndifuza kuzobaho muri kazoza mbayeho neza umuryango manza amaso umuntu agaca ntwara amafaranga angana nka kurya byari bigoye kwakira no kwihanganira nawe nari niteze ko ugaruka kumfasha nkabona urampemukiye niyo mpamvu nakwisigihemo kandi namba vyarakubabaje umbabarire kandi ikindi naco wandi nko muri iyi misi sinorohewe nk'ubu inzu honyine ndi mu ideni amezi 2 kandi urya muceri nawo mu mezi 2 wari kubusa basi no wamaze kwera nari nzi ko basi nzoca ndiyire hamwe ayo mezi yose ariko bige bica birashika agahinda nikobora muri ivyo kandi hamwe wo kwihangana je mba nasi ikintu no mukozi urya muhungu nari kugerageza uburyo bwose nkakimukorera ngabo nta kundi kuntu zari kugenda ariko je sino kwica umuntu kubera amafaranga nuko ryabaye ishavu gusa ariko nta muntu no kwica canke ndogeshe kubera amafaranga namwe nyene umuntu ashavuye asanga yavuze n'ibintu bitajanye kano kanya ndibaza ni sawa umuco icyo nagufashije basi uranagishima basi sha nukuri wubaho kandi merci gusa rero ikindi kintu ubu ivyabona ko ndabironse tugira twiruke hasi hejuru amafaranga yiwanje ndayaronka yavyanka yavyemera akindagaramye yareka amafaranga yiwanje ndayabone rero jewe ngwa munda kwanza none sinakoza akazi kanini ngwa munda kwanza nanyigwire munda neza kandi utwenge fuka abantu babone kuzi gutwenga twenga neza ni muri mapengo nawo bibabwire turayagutana mapengo uraviza amenya kuyi byaseri yamenye ndaya arakwiye ahubwo ntanakwiye ahubwo ni inyongera irimo nta nyongera ufise foge dutwenga turyoherwa ibintu by'ibibazo tubivemo stress z'amayisha no nizuba ryatse deja kandi naka imagine nibazaga ko asa neza kameme so ngwa munda rero sha mukobwa mwiza ubu tugiye kuba boss je nawe makabizu rero wow taoa ndafise umusheri mugumbure mu mutore kazi kanyu uyu arafise urukundo rwiza nawe ni wo nkunda jewe wewe nkunda twovyumvikana je rero ntavyo tuzokumvikana ndafise uwiwanje nawe rondera gwawe Imana imbere zobikora okay so jewe rero nibaza rero ikintu gisigaye ava yuko ndekura iki kiganiro urumva imbere yuko ndakirekura iki ni kiganiro nzorekura urya muhungu twamuhamagaye ubona gute canke tumane tukiposta kibone ariko azova duhunga wumva gute aduhunga yakibonye aha mu Burundi rero hano kunyegereza sha ivyabona ko ndabironse nokora hasi hejuru nka murongo okay tugiposta kibone nakaramenye ko kuri guhari
gusa rero ndabaye umuhemu nanje kuri we. Oya ntubaye umuhemu rega nije nakurondeye kandi kuvuga ukuri ni vyiza. Oya ukuri ni sawa kandi je sinkunda umuntu bajyaniranye. Ndibaza je nta muntu twakundanye nari amahera. Yarancoreranye n'ubudimi n'ubusengi nanje naramucorera. Sasa. Gusa agiye guhonga byarangora ngo ayingware kudahonga. Umva rero je narahonze. Narahonze. Wewe ntiwahonze mwari mufise business. Ndafise umufana ari nka family ya STV yitwa ndakuvugega Mutama mzee wa Madrid Rastaman women mvuze ibintu bitabaho. Ndafise umurastaman wanje ari muri Etats-Unis muri Amerika yampaye audio inyereka jonke y'impanuro nziza zi wewe wotsinda urubanza kuko iyo muri ko murategura urubanza n'umuntu akaguhemukira ivyo waragusubiza kandi ubisanzwe ubirabye ngo nivyo rero nabushimiye cyane nace ndamwishura ati wait and see bivanye nuko ivyo ndiko ndategura gukora uzobibona ariko ndamushimiye cyane ahari yubaho kandi n'umufana wanje wa vrai ndamukunda ndakunda abafana banje cyane kabisa ndabakunda mu vyumve mbere nibibizu abandi chance so amikindi naco andi hari abantu bivanye n'amafoto nkunze gushira kuri stati bagiye muhungu kera tugikundana barakunze kuyabona rumona we yatanze commentaire ngo dusanzwe dukinana ngo nububeshi ni comedy oya wapi ntabwo ari ububeshi nivyo bavuga ngo ubwiza bw'inzoka ntibuyibuza kubifisa ubumara. Ikintu gihari ni iki reka rero tuze ku murondero rya mujama hama tumenye ingene yo kuriha yanse gusa ikintu kimwe ndagusaba nico kiganiro cyanyuma yanse kukuriha kwemera kukuriha uzocuja kwitwara mu butungane suko zabona ndabifise yego dushuja mu butunga yo kurazi je ko tarusha afise ko guhana umuntu cyangwa kumufata wowe uzocugenda cyo nagukoreye nahi gukoreye nibaza ko ari iki cyo nagufashije kirakwiye sivyo nizeye ko bizogenda neza nta kibazo merci nubwo yo byanka mugabe bizabona ndabifise amafaranga yanje nzo yaronka sawa uri kuri ngene dusezerana twebwe mu kiganiro vyingene dusezerana wavyibagiye unyene yes wewe kumwe umupapa ariko adukurikirana kumwe n'umutambukanyi wiwe amuhereza ikibizo amubwira ati andavuze ndagusomesheri bice bigenda fresh hama wowe uri adukurikirana kumwe n'umusister wawe cyangwa umubrother wawe mukubite chance ariko nanje kandi nakoranye n'umuntu wanje nganda muramutse ndamuhuku ngaca ndamuhana chance ngaca bigenda fresh ndagushimire rero bye kandi anje ndagushimira karibu genda ufunguye nibisaba twatetse iki cyembuga twatetse umuceri sinzi ndaza kura umusije natetse STV, every story matters.